ndetse na Landry Neymar cyagarukanye cyo no kwita intonde z'abakinyi batwaye Ballon d'Or vanagize saison blanche no kuvuga ko atabikombe collectif batwaye bagasukura na 2013 bagaruka kuri Luis Figo makayumbi 2 bagaruka kuri wanashima kuri Gerard Mura mu gihumbi cyo 1970 biboneka ko uno Gerard Mura mudaki biboneka ko ikinyamakuru ekipe kivuga ngo nimba zino Ballon d'Or zaragiye vago zihabwa bano bakinyi mu migwi yabo no bakabazibiseka bari mu bakinyi babanze gutwara Ballon d'Or batigeze batwara ibikombe mu migwi yabo 0 trophée mugabo ivyo bitsinda babifise ati iri mu mpamvu nyamukuru iboneka yotuma France Football iha Ballon d'Or mugabo Kylian Mbappe buriya kijanye na Ballon d'Or bivanye nuko hagera ama speculation muravyibuka ko France Football yatangwa itanga Ballon d'Or agenda yenduka byinshi birangira FIFA ibiyunze ko bagatanga yitwa FIFA Ballon d'Or mugabo biza kwa birangiye n'ubundi ari byo badahuriza ko basubira gutandukana tubona habayeho France Football Ballon d'Or ndetse na FIFA the best bamwe nabandi bakagenda bapeza ati buriya watwaye Ballon d'Or imerita ari ngombwa gucutwara na FIFA the best mugabo twarabonye ko no munsi birakunda ko umuntu atwara FIFA the best atatwaye Ballon d'Or birakunda ko umuntu atwara Ballon d'Or atatwaye FIFA the best birakunda ko umuntu abitwara byose birakunda ko umuntu atwara kimwe muri ibi rero na gena kimwe tuzigera tubona Ballon d'Or dupfe kuyuriza ko 100% mu gihe vy'ukuri umerita ko yo yitwara atenuri abo bayigana ko dufata karongo no munsi sizobura kuvuga ko Ballon d'Or itatanzwe 2020 iri ari Ballon d'Or atadeba yari yagomba guhabwa Robert Lewandowski ariko n'umugabo yitwa Dietanzi Flick muri Bayern bari batwaye vyose bari bagize treble batwaye DFB Pokal batwara Champions League batwara Bundesliga aho hano uravye Robert Lewandowski yari impeccable yari meilleur buteur mwayo mayiganwa presque yose yari umukinya Afise byaro ratawo mugereranya nawe ni hari mu mwaka wa Euro kuko Euro mwibuke ko yari yegejwe imbere icikirwa muri 2021 mu gihugu cy'Ubwongereza kiriya gihuruka ko n'amayiganwa baje kuba biba ngombwa ko Ligue des Champions baje kwirangiriza hariya muri Portugal bakiniriya final 8 muravyibuka quarto finale demi finale ndetse na finale vyabaye urukino rumwe navyo urukino rwo gutangura no rwo gusubiriza nka kujya vyama muravyibuka kiriya gihe baniye Craza Barcelona kayitsinda ibitsindo bigera ku 8 kuri 2 rero nimba kiriya gihe twarabonye ko menga vyaroroshe nuko hari harabaye gucrea iyo écart entre Robert Lewandowski nabitwa yuko yari kugugira gute guhiganwa nabo mugabo no mustugiye kubira turi mu mwaka w'igikombe c'isi gitwawe na equipe ihetswe na lo collectif gusumba kuvuga ngo naka niwe yayihetse ku giti ciwe gusumba abandi ariko kandi mwice igikombe c'isi dufise abakinyi batagitwaye canke bagaruke demi final abo bafise byaro biteye ubwoba waja muri Ligue des Champions ugasanga umukinyi yaranze yo Ligue des Champions nta influence afise mu itangazamakuru hanageze n'igihe abantu bavuga ngo Vici Kvaratskhelia nahindure nationalité mugabo je pense nk'uyaza ko Mbappe yitwa meilleur joueur wa Ligue des Champions kandi bayitwaye mu kiyonza ca Kvaratskhelia ariko atakije mondial wibaza ko ari umuntu abari karamwibagira nko kumenga Kvaratskhelia bamwibagiwe rero ivyo byose biraza bigatuma habaho de confusion bamwe bakavuga ko bavyumva n'abandi uko bavyumva n'abandi uko bavyumva naje nkaza ngacigira ngavuga ngo Ballon d'Or umwaka ku bice byinshi kwijana ishobora gutwara umukinnyi yakoreye propaganda gusumba abandi cyane igatanu atamuntu yaravyiteze mugabo bakaba mukuri gusumba kumva ngo tugomba kudandaza mugabo biranagoye kwiyumvira ko France Football hazogera igashira imbere ukuri gusumba kudandaza ko nabo business ni bayisige nyuma uno munsi rero nk'ikinyamakuru Foot Mercato nje cavuze ngo le Ballon d'Or 2026 est encore possible pour Kylian Mbappe ati Ballon d'Or 2026 iracashoboka kuri Kylian Mbappe. Vous pensiez que c'était plié? Détrompez-vous, selon le journal L'équipe, réaliser une saison blanche n'a jamais empêché les plus grands de soulever le Graal individuel. Ati, mwe mwibaza ko vyaheze tariko abantu barakwiye kuva muri uko kwiyenda. Ati kinyamakuru Equipe cyo cyamaze kuba gitanga umuco cerekana uburyo bishoboka ko utwara Ballon d'Or kandi atagikombe wagize gute watahukanye.
baca batanga les preuves avuga ati la preuve par l'histoire. Cristiano Ronaldo 2013 sacré Ballon d'Or avec 0 trophée collectif au compteur. Lui Figo 2000 élu meilleur joueur du monde malgré une saison sans titre lors d'une année d'Euro. Hari no mu mwaka wa Euro kandi iriya Euro ya 2000 ngo wayiranze n'izina z'Inzidane yari atwaye abafaransa. Baca bagaruka n'uwitwa Gerd Müller mu gihe ukomeje cyane 70 bavuga ngo Ballon d'Or après avoir planté 10 buts en Coupe du Monde sans même jouer la finale et avec une saison blanche en club. We yatsinze ibitsindo 10 muri Coupe du Monde ico gihe mu gihe ukomeje cyane 70. Iyi ni na mondial yaje kwitwa gumenga n'abanyabrazil kuri 36 yari atwawe n'abongereza mu 70 n'abanyabrazil ariko witwa Gerd Müller yari yatsinze ibitsindo 10 mu iyo edition batagitwaye atakinye na finale ariko kandi no muri club atacu yatwaye birangira bamugize gute bamukwise Ballon d'Or. Rero jewe sinza ko magaraye kuri possibilité niki mugabo still ndagaruka ko naje umutima we wanje bacanyemeza ko statistiquement ino Ballon d'Or nimba profile Rodri bivanye nuko peut-être akinira Man City canke bagaruka kukumva ngo yaranze mondial peut-être aragashime kari gakwiyemeza ko nabonye ari bimwe mu makuru byavuze ati selo abantu bacu ababone bacu twebwe umukinyi yaranze igikombe c'isi no mugabo yitwa Lionel Messi Mbappe bamugira wa kabiri Rodri bamugira wa gatatu. Bivuze ngo agashimwe Rodri yatwaye n'imbari yabo abatagahurizako biratuma no bavuga ngo Rodri peut-être kumongera Ballon d'Or biragoye mugabo jewe ku bwanje nimba yaragahawe akamerita atakamerita aragafise ile no meilleur joueur wa Coupe du Monde kandi Coupe du Monde bayitwaye ndabisubiyeho ko nabivuze hirya hejo je ne vois pas Lionel Messi atwaye agashimwe ko umukinyi yaranze igikombe c'isi yanagitwaye ico gikombe c'isi kuye Ballon d'Or yo jahandi. Je ne vois pas Mbappe yotwara igikombe c'isi ari nawe yakiranze agashimwe koko jahandi. Je ne vois pas Cristiano Ronaldo yotwara igikombe c'isi ari nawe yakiranze Ballon d'Or jahandi. Twongere ko na Lamine Yamal no munsi. Je ne vois pas Lamine Yamal yotwara igikombe c'isi ari nawe yakiranze Ballon d'Or bwijahandi. Rero no munsi Rodri ari karazira peut-être ibintu bibiri imwe navuga ari karazira ko akinira Man City ari karanazira ko peut-être aje kuba harabaye des mésententes mu bijanye na Ballon d'Or yahawe 2024 bakabona ko kumongera indi bisa nibigoye. Ariko kandi ukuri gwari inyuma ya Rodri jewe mbona nk'umupretanda dasanzwe nimba Rodri ufite ibyo muhora nibindi Harry Kane il mérite totalement ino Ballon d'Or. Ariko hano naho Landry canibaza kino kintu ubwo muri Ballon d'Or ni propaganda sivyo kuko no musi nimba hari impamvu ziboneka l'équipe ozana kandi umva ngo waje kuzanaliza wanashima tukaumva ukaraba zirafatika situation chance umaka turimo zirafatika na mukinyi umwe Espanyol atwaye mondial yaragide sensation nko bivuze ivaluye twe trouva Lamine Yamal twabonye version ze par exemple turetse ni na tuamere bite mugabo dufate ngo twe tuva ari mere passer cyangwa meilleur jeune joueur cyangwa meilleur jeune joueur wikombe cy'isi wanashima cyangwa musunyi cyangwa homme du match kuri finale turetse ari nawe yatsinda nkagira tukisa kuri podium akinyi batatu bifite ibyo byinshi muri mondial par exemple arimo hari uburyo no munsi hari ni propaganda bikira kwa mugabo cyo nibazo no munsi ko dufise ibibaro bya Mbappe ko bitagihagarire ku matrofe ibikombe abakinyi batwara ubwo nta yindi migwi yobiri kirasamara uno munsi erega tuvuze migwi gusamara gupushinga abakinyi hari ikintu gato izabayene kuri Harry Kane uko yavuze Paris Saint-Germain kuri Ousmane Dembele kuna musabye cyo president meme na Barcelona none uno munsi gupushinga Lamine Yamal yatwaye igikombe cy'isi menga baracasinziriye ukuntu ya meilleur joueur wa La Liga abazi igikombe meilleur passeur wa La Liga kandi ari parmi les meilleurs buteurs muri La Liga n'atari wa mbere uno munsi kumengo turi mu mwaka abakinyi bazojyamirwa n'uburyo imigwi yagize reaction cyangwa se mesha makuru byo mu bihugu bavamo. Hari ikintu kimwe no munsi jewe nkunda kwibaza ko kenshi bakavuga ngo urumva ngo naka ngo ko yakoze ibi ukamubona umenga ikikosa Landry yakoze nawe wocurirwamo ko Landry yarikoze mugabo imbere y'ivyo vyose tangura wiyumvire uwakoze iki kintu ninde n'umuntu anatanda yuko abakiri yari canke kiriya gitafise n'umuntu. Iyi France football ni y'abafaransa. Kylian Mbappe n'umufaransa kandi si n'umufaransa gusa Mbappe ni capitaine wa équipe nationale ni meilleur buteur wa équipe nationale ni le meilleur joueur de tous les temps nta gikombe afise mugabo uno munsi izina risumba Kylian Mbappe muri bari abarejande n'amazina make
Yeah. bivuze ngo hari umugabo witwa Kylian Mbappe yabaye kwa Paris Saint-Germain. Buri muntu wese akubona ngo ni gute Kylian Mbappe yagira performance nka zino atagikombe cy'isi nako atamupira w'inzahabu afise. Tukama tubona umengo nibisiguritse kuba Mbappe atamupira w'inzahabu aratwara. Mugabo wana Jaka n'ibikorwa yariko arakora ntivyamwemerera kugira gute gutwara umupira w'inzahabu, ariko twarabonye ko hari igihe ico no kwitwa umwana w'umuntu afata ingingo zitandukanye nizo wari witeze kwaba ukuri shaba ikinyoma, mugabo iyo ngingo mu gihe ayifitiye ububasha akayifata kandi akanayishimangira kandi wewe ugomba kubitahura vyanka bikunda. Uno munsi hari umugabo w'umufaransa yitwa Ousmane Dembélé afise umupira w'inzahabu. Mugabo buriya abafaransa vyonyene baranaraba bakavuga ngo ya Dembélé na Kylian Mbappe muri umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubufaransa iri sibara kuba Dembélé afise umupira w'inzahabu Mbappe atawugira muri sezo imwe yonyene mu buzima bwiwe maze kuba nziza agace yitwaramo umupira w'inzahabu Mbappe atayafise. Ako kantu konyene mukibuke, ako kari mu bintu vyotuma France Football n'ibinyamakuru vya l'équipe n'ibindi bigiye bitandukanye ejo tuzobona za Parisien, ejo tuzobona za RMC n'izindi zo mu Bufaransa zandika kuri Kylian Mbappe propaganda. Hanyuma wibuke ko France Football na Real Madrid baje kuba bacanamwa kuri ya Ballon d'Or 2024 yahawe Vinicius Junior, yahawe Rodri, yimwe Vinicius. Mugabo ava bari babanye rukirizo bari bunze rumwe none muzi bongeye kwisubiza hamwe. France Football ishobora kuvuga ngo niba Real Madrid twarigeze kuyihemukira muri buriya buryo, ni gute hari umukinyi yitwa ko afise ibitsindo vyinshi uno muzi tutohereza agashimwe kugira ngo tubaro compense. Muri ku ruhande rwanje n'ubundi nsubije ubwenge inyuma nkiyumvira Mbappe yabaye meilleur buteur wa La Liga ariko ntiyaranze higano. Mbappe yabaye meilleur buteur wa Champions League ariko ntiyaranze higano. Mbappe yabaye meilleur buteur c'isi ntiyaranze. Hafa hari umugabo witwa Livecontroller yatsinze ibitsindo mu gihugu c'Ubudagi vyinshi bishoboka au niveau européen, ni meilleur buteur. Hari Kane mugabo kandi hari Kane mengo yabaye meilleur buteur w'Abadagi nabo nyine atabaye meilleur joueur. Hanyuma ugenda urabe mu gikombe c'isi burya gwa mu ntege Mbappe ibitsindo bibiri. Mbappe yaje afise nako muri muri UEFA Champions League afise 15 muri Ligue des Champions mwaka uheze witwa Harry Kane. Kane muri UEFA Champions League mwaka uheze entre 12 et 13 ucuza mu gikombe c'isi nuvuga ngo harimo ekare y'ibitsinda bingahe bitatu canke bibiri muri UEFA Champions League. Mu gikombe c'isi Kane atsinze bitandatu Mbappe atsinda 10 harimo ekare y'ibitsindo bine au total. Ariko waja muri championnat rero waja muri championnat gacu usanga Kane nawe ari imbere ya Mbappe kuko Kane afise 30 na confondi contribution y'abipase cyabi gitsindo. Kane afise ibitsindo vyinshi gusumba ivya Mbappe arengeje ku 10. Nuwa mwaka kanya ukizana ivy'ibitsindo hari Kane agomba kuzoshimirwa. Ukivuga umukinyi mwiza Lamine Yamal caza hafi aho Ligue des Champions 13 Harry Kane Michael caza hafi aho muri Bundesliga afite ibitsindo 31. Voilà nukuvuga ngo Harry Kane nako bavuze umukinyi mwiza ufatiye kuri bivyo gutsinda ucuvuga Mbappe ukavuga Harry Kane mu ugasanga Kane n'ubundi araho imbere ya Kylian Mbappe. Hanyuma je gituma mvuga Lamine Yamal sukubera kayimerita nawe mugabo nimba ivyo vyose vyo konta none si meilleur passeur wa La Liga, si meilleur joueur, il est parmi les meilleurs buteurs ba La Liga. Haja ntari muri bane ba mbere top 4 kuko vyarangiye kwa Barcelona afise ibitsindo vyinshi ya Pajo Torres kandi avec gusumba abandi kuko Yamal ari ngaho bivuze kandi Yamal akinyino zigereka gusumba abandi. Yamal mwi bato gusa akora mwirengagiza kwera ko ni vya bindi twavuze mu gikombe c'isi Yamal yahabaye individual magize igikombe c'isi kibi
Yeah. nubwo collectivement yahaye equipe vy'umukene ko mugabo hari uburyo yasabwa ku explosa mu gikombe c'isi ibitsindo bibiri ama assist akasekamwo ibyaro afise ni mu gikombe c'isi na madriblere gusa mu gikombe c'isi ari parmi les 3000 driblere wa w'igikombe c'isi mu gikombe c'isi kinafise wanini nuko ari muri equipe yagitwaye gusumba kuba yagitwaye ku nguvu ziyo cyane ako kantu rero garuka karabe izina ya marafise mu itangazamakuru na equipe kinene ngene ishobora kuba mupushinga akaba ari na equipe yabaye yitwara igikombe c'isi nubwo atagashimwe yaje kubaronka nkuko twabonye ku Barca n'umunyegori na Rodri ivyo vyose biri mu bintu vyotuma buri muntu wese akubwira ati wowe nimba president Mbappe Barcelona igapushinga Yamal franchement parla Yamal yo yitwara Mbappe yabuze mugabo no munsi nimba France football yarigeze kwihenda canke ikaba yabigize express ikayihereza Rodri niwe mukinyi uhindukije amazi ukamuravuga ngo wewe niba guheza umupira w'inzahabu muri kino gihe wawe mugabo uko nawe Mbappe yumva mugano wa Rodri gano wa Mondial gusa iyo Mondial Rodri karazira kwera ko atapo afise uno munsi nabisubiyemo akagashimwe yabagafise Messi akitwa meilleur joueur wa Mondial yayitwaye nta deba yabagafise Ronaldo yabagafise Yamal canke Mbappe kitwa umukinya twaye Mondial wanayiranze mugabo hariho po no munsi misere ko afise gusumba Rodri ega nivyo niko ndavuga wagitwaye ukamereje ndetse ukacuma na condition 12 Zabite ko Argentina vyonyene igitwaye igikombe nta deba na meilleur joueur yimva uyo bundi muntu biri gukunda vyonyene je ujaba no musigurire nimba bato itabayeho kuri Messi yatwaye Mondial 2022 donc muri saison ya 2023 bigatuma mu Ballon d'Or ko yabaye umukinnyi yaranze igikombe c'isi yanagitwaye imbere bya Haaland yari afise yagize treble niki gituma no munsi yumva ko Rodri utoyimwa rero Rodri uyimwimye jewe directement jewe ikintu ndaba ikintu wanashima gituma ubwo sizo babona ubwoba canke se amahirwe mvuga ni Kylian Mbappe ashobora kuba munsi ari propaganda invisible ko badashaka kuyibona irakorwa naka kantu kongeye mubona n'abatwara Ballon d'Or ngo nago bigusaba kuba mwiza mikombe c'isi gusa bihindagurika fonction bashaka kuyiha nibyo nababwira ati nimba no munsi kuko aba Rodri dushira imbere n'abandi dushira imbere erega Rodri ni wa Mondial gusa bisobanura ngo niba yibaye kuvuga ngo si Mondial gusa bisa kuzowaye mwiza en totalite muri saison yose sinemeranya n'abantu bavuga ngo France football yari yihenze yima Ballon d'Or vini niyihenze yarabiteguye biriya bintu harabayemo ibintu muri extra sportive twe tutamenye mugabo byagiye mwebwe mwarateguye umupira w'inzahabu umwaka wose uzotangwa muca mwihenda ko muzobuha ku kanyuma impossible oya deja n'amakuru y'ukuri yabonetse amakuru y'ukuri yarasohotse twaramenye ko ari iriya ngorane deja Clovis Edolphe yavuze ujya muzi nyene ati c'est passé quelque chose entre Real Madrid et UEFA kandi UEFA imaze kwiyunga kuri France Football kandi wagenda kuraba inyuma yaho twaramvise ingendo zabo muri France Football basanga Madrid ngo bayage mwana twumva ko atacavuyemo mugabo mu nyuma turumva gusubira guza hagati ya Real Madrid na UEFA nyuma yo kwivya Super League babihevye bikavugwa ko Real Madrid no munsi ashobora gusubira none gute kwanza no munsi hariko aravuga umukinyi wa Real Madrid kandi tuzi ko Madrid yari yahevye kwitabira ibirori egare ko no munsi yarasubiye kuba ukwiyumana peut-être ko ari kwatumye iriya Ballon d'Or dataye Madrid kuko byose byari byashaka ko ari ibintu biri extra sportif rero muri propaganda ako France football yiyunze na Real Madrid Real Madrid yari yazize iriya noze yari ziriya Super League yari kirategura hari ukudahuza hagati yabo na Sefer nawe yiyunga na France Football bituma France Football imaze gucudika rumwe na UEFA hari ukuntu Madrid akagace rero izi za Bayern na za Barca zitarimo kandi zifite abakinyi zo kwamvasa nakiki no bari gutinya ikigo kirabo Kylian Mbappe no munsi ya dini imana tangona ndagusigurira iyo impact Real Madrid ubushuti Real Madrid imishikirano bafitaniye na France Football nako kantu uko ari kinyamakuru cy'abafaransa gitanga gashimwe na Mbappe mu Faransa nica asobanuye mu mupira wabo. That's why when ibinyamakuru vyose ahuciye vyandika ngo Kylian Mbappe no mu favori wo kuba yahabwa Ballon d'Or bagafatira kuri iyo myaka yagiye irengana Cristiano burya impact Ronaldo batwaye igikombe Bayern yatwaye Champions League c'est en 2013 bari abagabo tugiye kubona Ronaldo yari yabaye meilleur buteur wa Liga gusa ntiyayiranze
dushaka kuza kushyuza igere yaba ari abagabo kuko bashaka kuba barabyituze ko twatuzi ko muri Ballon d'Or ari babiri nta bindi nakayibuza ubundi aranatwara kandi nta debe tukatuzi uko kandi nta debe abo bayitwara nabo abandi barenganijwe peut-être baba barenganijwe ko erega wowe warara ivyo bakoze ukaraba n'ivyo wundi yakoze ati naba kurenganije ni Edi Jesse nzigera bankonveke na Ballon d'Or zibiri Ballon d'Or 2010 yahawe Messi na Ballon d'Or 2013 yahawe umugabo yitwa Cristiano Ronaldo izo zibiri Jesse ndi konveke kubera ko ntusigurira ukuntu mu mwaka wa mondial hariyo umuntu yatwaye Ligue des Champions bagize treble yitwa Sosthene bageze kuri finale ya mondial bakayitakaza abure unsigurira ukuntu uwo Messi yitwa ko yabaye mwiza muri La Liga ariko we na Andre Iniesta yagiye guha igikombe equipe yitwa Espagne bakamwirengagiza nawe ariko bakagaruka kuri inde kuri Messi abantu mugaruke Ballon d'Or 2013 muri byaro vya Liberi muri Champions League kandi bari baje kugira back to back bashika finale ya Ligue des Champions hari ya 2012 bari batakaje contre Chelsea 2013 bagaruka kwitwara contre equipe yitwa Borussia Dortmund erega 2013 cyambo cawe Lionel Messi yabaye mukinyi yaranze higanwa banatwaye La Liga mugabo afise itsinda 34 Cristiano Ronaldo yaje kuba umukinyi ahabwa umupira w'inzabu 2013 ari meilleur buteur wa La Liga mugabo meilleur joueur rundi ari Lionel Messi Real Madrid itatwaye La Liga itatwaye UEFA Champions League uribuka ko ari ico gihe babaye elimine na Bayern Dominique plutôt nivyo muri 2000 iriya Bayern itsinda Borussia Dortmund kuri finale kiriya gihe Dortmund niyo elimine Real Madrid Dortmund yatsinze Real Madrid Bayern yatsinze Barcelona yes Bayern yatsinze Barcelona ukabona ngo buri muntu wese araraba ngo Liberi urarenganijwe bayihaye Cristiano mugabo sinzi ko turiko tubona ibintu kumwe impact Messi Ronaldo mu mupira w'amaguru hari aho yari yaravuye naho yari yarageze uwo mengo very justifiable kumva ngo naka yayimwe habwa Ronaldo nubwo yari injustice uwo mengo vyari bisiguritse kumva ko bayihaye Messi bakayirenganya naka mukabona munsi Kylian Mbappe ni mwiza bien sûr ni umustar mu bakinyi bahari muga individuellement mugabo collectivement nta kintu na kimwe cy'igikombe umwaka wose w'inkino Kylian Mbappe yashoboye kwegukana hanyuma ucuza gufatira ivy'ibiharuro umugabo yitwa Kylian Mbappe kena muhera kurushi mugabo iki kintu cyuko yitwa umufaransa bakaba banafise Ousmane Dembele yatwaye umupira w'inzahabu atapwa nk'iya Mbappe Afise buriya baricara mu gihugu bakimva ati uyu Mbappe Dembele yaronse Ballon d'Or yonatwara niya kabiri Mbappe ataratwara Ballon d'Or ni jewe nashimana kuvuga ko ari umufaransa sino nagahagararako mugabo ubwo ngaruka kukumva ngo nimba Ronaldo yarayitwaye yagize saison blanche muri ikanyene nk'iya Mbappe nimba abo bantu nka Gerd Mura abantu nka Louis Figo barigeze kuzitwara muri situation nk'iya Mbappe uno munsi Mbappe afise carrière y'imyaka irenga 8 atarashita yamaniyo consistency yagira equipe nziza tayigira wibaza ko ari giko bacoba gicitse ko bo imuhereza les critères zirahari ugomba kuba baye mwiza individuellement ndetse na collectivement ukaba washoboye kudebloka ma situation yagoye cyangwa ukigaragaza muri za match zikonta zatumye equipe zawe zigira gute zigira ico zishitse mugabo byo ugiye kubiteranya usanga hari byo byinshi Mbappe abuze yabaye decisive individuellement collectivement ni zero rero nimba amategeko yisiguye faut chercher entre mugabo yitwa Weekend na Rodri soit Rodri kwera mondial cyangwa Weekend kubera ko il a été bon individuellement il a été bon collectivement hama kandi probablement uyu Mbappe nyene ayitware kubera ko bavuga ngo iyo ni exception kuko iyi monde tuvyemeranye nta mukenyi ukwemo Messi na Ronaldo bari inactivity asiganye carrière comparable ni Mbappe hari biharo bishobora gutereka witwara mini yamari kuri podium erega yose uno munsi diko nabura peut-être iyo propaganda ya Barcelona nabo kuko nabo barafise kuvuga ngo ni gute dufise umukenyi yatwaye igikombe cy'isi ivyo mwe byo kuvuga ngo ngurumva ngo nari mu bakiranze n'ibindi mugabo aragifise collectivement sivyo hama kandi agitwaye collectivement basi arahafise ikindi gikombe collectivement kandi batwaye harimo uruhara rw'ewe mukenyi mwiza ndavuga iyo La Liga hari impamvu yatuma Yamare nabo baja kudepoza kandidatire bakavuga ngo Yamare tegeza kuzamo buriya ibintu vya Ballon d'Or niki nagira ati nimba mwo kwirengagiza ivyaba muri mondial uburyo imigwi yabo yigenjeje mukaja kuraba uburyo bari bameze muri saison n'ibitsino batsinze ca tugaruka kuraba kweri kintu yo mutoza muri saison muri uburyo yarameze hanyuma kongere ko niyo trophy kandi kindi naco menye ngo yaba kuri Mbappe na Harry Kane
uno Lamine Yamal imva bakiye mondial iminota mike gusumba bo. oya wana shiba dufate ko mondial tuyikuyemo Yeah. tuze dukompare Harry Kane Mbappe na Yamal mondial ivuyemo dufate ko bose Yamal yayitwaye mugabo peut-être bavuga ko ata impact yiwe ndendirimo Yeah. sivyo Harry Kane nayo yatwaye Mbappe nayo yatwaye tuzero muri sezo zawo zisanzwe wari meilleur buteur wa La Liga undi ni meilleur joueur wa La Liga kandi we yanayitwaye we nayo yatwaye akaba na meilleur passeur. tuze muri Ligue des Champions yaba Mbappe nayo yatwaye Yamal nayo yatwaye na Harry Kane nayo yatwaye Yeah. turavyeho bagarukiye Harry Kane yagarukiye kure muri demi finale Yamal na Mbappe baviramo muri kare ayaviramo muri kare muri demi muri kare mwe yakuwemo na Bayern undi yakugwamo na Atletico Madrid Atletico sivyo Madrid, yeah. mwese bagaruke muri kare turavye impact ya buri wese Ayo meilleur passeur wa Champions League ni. meilleur passer ya Olize Menga vya assist 5 ni batari standard sivyo ugiye kura muri Ligue des Champions urasanga amatiere yo ko baranze ico gikombe cyaranzwe na Kvaratskhelia kandi yo yagitwaye Mbappe aca sanga ari meilleur buteur wacu ariko Harry Kane rero atabaye meilleur buteur wacu yitwa deuxième meilleur buteur yagize parcours agera kure gusomba umugabo yitwa nde gusomba Mbappe n'umugabo yitwa Lamine Yamal nawe wagenda kura buriya mu nguvu zashiganye Barcelona muri quart de finale ziwe zirimo rero aho hari impamvu yo tuma nabo baza bakamupushinga bakavuga ngo natwe turadodora na cyane bujye ko ikijyanye na consistency mu bintu vya Ballon d'Or bujya nabonye gikora nimwirengagize ko mwaka weze Yamal yabaye wa kabiri nimba ziya statistique yarazivise no musagaruka gusubira kugira izindi statistique zimuvugira bamupushinga agenda mugabo jewe n'ubundi style fata ko gupushinga Mbappe gupushinga Yamal gupushinga bagiye batandukanye by'ukuri birimo igifungu gusumba ko nuno munsi nari kumva ngo bato iri hagati ya Rodri Cascante n'uwitwa Harry Kane abandi bazinyo aba meilleur passeur iyi bato jewe nari kuyemera yabaye Hakimi na Michael Olise barafise 6 Hakimi